Iri joro umwe mu bihangange bikomeye cyane yabaye umutegetsi akomeye nga mu gihugu cy'u Burundi yabaye mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse n'iz'umugambwe ajeje gukugwa mu mabanga aho kandi ariho uwindi mwubaha nawe ariko arashinguranwa iteka kuri uno mugoroba uko tuza kubigaruka ko muri ano makuru n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV uyu numwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazira mu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Kuri uno mugoroba igenekerezo ya gatandatu ruheshi mwaka w'ibihumbi 2026 hari umwe mu bategetsi yajeje gukugwa mu mabanga iketere mukura mu mabanga rikaba ryanditswe ndetse rikanategwa ko umukono n'umwe mu bashikiranganje bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi nkuko tuza kubigaruka ko sivyo gusa kandi muri kano kanya kuri no mugoroba i Montreal mu gihugu ca Canada abajyango n'abakunzi bariko barashingurana iteka naribonye yo mu Burundi umushinga naye Harazare Hagenimana yitavye Imana kwigenekerezo ya 2025 rusama uyu mwaka ku myaka 88 y'amavuka nkuko tuza kugaruka kuri byinshi byaranze ubuzima bwiwe yarabaye umugendanye wa gasore ndetse abandi bakavuga ko uyu ari biblioteke y'u Burundi nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru sivyo gusa kandi kuko hari bamwe mu bakozi b'iperereza nabo batanguye gufatwa hari itegeko ryatanzwe namwe mu bakozi bakomeye mu gisata cy'iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi aho hari bamwe mu bakozi b'iperereza batanguye gufatwa ico bariko barabahora naco turaza kugaruka ko muri ano makuru ndetse tunagaruka kuri dossier yabo tuyibabwira idonido ndabaye kazi rero muri ano makuru fyonde subscribe canke sabone ne butarafyenda kugira ngo tuje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari usukira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha ndetse no mu gihugu cy'u Burundi muri rusange ndabaye kazi rero muri ano makuru. Bamwe bati Ambassadeur Space Caritas nje barikanuye aziziki bati mupfasoni ambassadeur n'iteka ryo kumenyesha ko usabwe kugaruka mu gihugu vuba bwango kugira ngo ushikirizwe ubutumwa bukwerekeye umushikiranganje imigendanire no gufashanya n'amakungu Ambassadeur Edouard Ibizimana. Buno butumwa bwarungikiwe userukira Burundi mu Bufaransa muri Espagne na Portugal. Ambassadeur Space Caritas nje barikanuye kugenekerezo ya gatatu ruheshi mwaka w'ibihumbi 2026. Iri kete yandikiwe ryatumye benshi bibaza utubazo twinshi dutandukanye bati gute akwe mu mezi 3 gusa agenwe mu mabanga abandi bati ese koko yoba aziziki mu mvugo ya diplomasi ayo majambo asigura ayo majambo umushikiranganje Ambassadeur Edouard Bizimana yanditse asigura ko Space Caritas nje barikanuye akwe mu mabanga yo guserukira Burundi mu Bufaransa. Haraho bisigura ko imigendanire y'u Burundi n'igihugu abarimwe bitifashe neza ani nabo bigasigura ko Ambassadeur wenyene aba ahanywe. Space Caritas nje barikanuye yari yaganywe muri ayo mabanga muri ruhuhuma uyu mwaka araheza ashikiriza President Emmanuel Macron impapuro zimugena kugenekerezo ya 2025 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026 userukira Burundi mu Bufaransa aba anabuserukira mu bihugu nka Espagne na Portugal, Monaco no mashiramwe mpuzamakungu nk'ishiramwe mpuzamakungu y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ndetse no muri UNESCO. Ibirashoboka rwose ko Space Caritas nje barikanuye nga kuba ataranashika muri ivyo bindi bihugu yaserukiramwo u Burundi. Umuti none rero aziziki. Iki ni ikibazo benshi bariko baribaza. Kugenekerezo ya kabiri ruheshi uyu mwaka Space Caritas nje barikanuye yari yakiriwe n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu rihuza ibihugu bivuga igifaransa Louise Mushikiwabo. Aho naho nyene Space Caritas yari yagiye gushikiriza impapuro zimugena guserukira Burundi muri uwo muryango uhuza wishirahamwe rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Atanu umunsi waciye rero kwigenekerezo ya gatatu ruheshi mwaka Space Caritas nje barikanuye yandikirwa iketeri muhamagaza. Mwe bati ese yobazize uwo mubonana na Louise Mushikiwabo kugeza ubu nta muco ure kugitumya Ambassadeur nje barikanuwe akuwe. Bikaba kandi atari rya mbere Space Caritas nje barikanuye akuwe atarangije ikiringo kuko muri Nyakango mwaka w'ibihumbi 2021 yarabagujwe amabanga y'icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka azize ubusuma bw'isukari igitega.
Sivyo gusa kuko kuri uno mugoroba i Montreal muri Canada abajyango n'abakunzi bariko barashingura inararibonye y'Umurundi umushinga ntahe Lazare Hagenimana yitavye Imana ku igenekerezo ya 25 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ku myaka 88 y'amavuka. Lazaro Hagenimana yari yatanguye gukorera igihugu akiri muto cyane. Yavukiye ku mutumba wa Kibaya zone Kavumu komine Ryansoro mu ntara ya Gitega yahahora ku igenekerezo ya 23 Munyonyo umwaka w'igihumbi 1938. Yarangije ishure ry'abakoroni murantunge ry'abakarani ba leta École d'Auxiliaire Administratif umwaka w'igihumbi 1955 acatangura akazi nk'umunyamabanga mu biro vyari bijejwe isuku muri territoire ya Rwanda Urundi ku ntwaro y'ababirigi. Inyuma yagiye arazezwa amabanga atandukanye aide comptable de la caisse administrative de chefferie à Gitega, secrétaire comptable de la chefferie Gihinga n'ahandi atandukanye. Aho mugambwe uprona uvukiye Lazaro Hagenimana ari mu bakurikiye umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Arinza shengera ari mu bagwanira kiragi rya Gasore ridafudika mu Burundi. Kuva mu ntango Lazaro Hagenimana yarakoreye rwose umugambwe uprona. Yarabaye umunyamabanga wa komite nkuru y'umugambwe, yarabaye ujejwe ikigega cy'umugambwe, directeur de gestion et comptable du parti, yarabaye ujejwe abakozi ba Uprona, directeur du personnel, yarabaye umuyobozi mukuru w'ingoro nkuru ya Uprona, directeur général de la maison du parti, yarabaye umuhanuzi w'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Uprona. Igice kitari gito cy'ubuzima yakimaze akorera umugambwe wa Rudoviko rwa Gasore. Benshi bati biblioteke irahiye. Lazaro Hagenimana yari nka biblioteke y'u Burundi. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi 1961 yahawe kurongora igisata cyari kijejwe amasanamu cinefoto y'u Burundi. Burundi bwikukiye ari wajejwe gufata amafoto ya leta, photographe de l'État. Uyu mushinga naye kugeza ubu yarabitse ibihumbi vy'amafoto yo mu myaka za 60. Yarabitse ubutunzi budasanzwe bw'u Burundi. Uyu Lazaro Hagenimana yarakoze kandi mu nama nshingamateka. Murantunge ni Lazaro Hagenimana yarakoze kandi mu nama nshingamateka ayibereye umunyamabanga mukuru mu gihe yari rongowe na Tadesi ry'uyu munsi. Yakukurutse mu mwaka w'ibihumbi 2004 ajejwe abakozi mw'ihinguriro Sosumo. Lazaro Hagenimana yari umushinga ntahe abushitse. Yarangwa n'umutima udasanzwe wo gukunda igihugu ciwe, yari n'umukunzi we byinshi cyane mu biganiro vya politike. Imana yaramuhaye ingabire yo kwibuka. Mu butama bwiwe yaracibuka ibitari bike mu vyaranze Burundi, rimwe na rimwe akanabeshuza abavuga ivyo batazi kuri kahise. Yanakoresha cyane imbuga ngurukana bumenyi akurikirana ibiba mu gihugu. Kuva mu kwa kane k'umwaka w'ibihumbi 2025 yarafashwe n'ingwara ari nayo yahavuye muhitana kugenekerezo ya 2025 Rusama i Montreal muri Canada. Turahojeje umuryango w'umunsi Lazaro Hagenimana. Bamwe mu ba asize na bagenzi kandi intwari zikunda Burundi nka se Arine, Robert, Naomi n'abandi turi kumwe. Imana ibahe inguvu muri bino bihe bitoroshe. Turifuje kandi uburukiro bwiza umushinga ntahe Lazaro Hagenimana yitahiye amahoro. Mutaha uturamukirize Rwa Gasore. Nkuko nabigarutse ko kandi mufunyafunyozano makuru nari nababwiye yuko tuza kubabwira ko hari rimwe mu manyuruza ari karakoregwa bamwe mu bakozi ibiperereza. Abakora n'iperereza baratabarizwa inyuma yo kunyuruzwa. Boba batwawe ese baracari bazima? Abo batabarizwa ni Vincent Nsengiyumva batazira Masteri na Anisette Nsengiyumva, bose banyurujwe mu kwezi guheze. Imyidondoro yabo: Vincent Nsengiyumva n'umugabo w'imyaka 33 avuka ku mutumba Manga komine Kabarore intara ya Kayanza mu ndinganizo ya kera. Kuva muri mwaka w'ibihumbi 2008 yaragumye bakumusaga i Bujumbura. Ubu yaheruka kwimukira mu kinama n'umuryango. Asanzwe kandi ari umukinyi w'igipolisi mu mugwi wa Rukinzo, akongera akaba anakorana n'iperereza uwo bita informateri. Kenshi ivyo vy'iperereza abikorera ku mupaka wa Gatumba, umupaka wa Burundi na Kongo. Muri no misi yakora cyane umudandazwa rw'ibitoro abikura muri Kongo. Ugira kabiri ni Anisette Nsengiyumva, no mugabo w'imyaka 44 avuka Kabuye komine Bulaza intara ya Gitega. Ubu yaba muri quartier Nyabugete i Bujumbura. Uwo arazwi cyane nk'umuinformateur w'iperereza, afise n'imodoka yo mu bwoko bwa Vox akoresha muri ivyo bikorwa vy'iperereza. Reka tugaruke kwinyuruzwa ry'aba bakozi b'iperereza.
Tubanze tumenyeshe ko abakozi b'iperereza banyurijwe bari bateramanye na mugenzi wabo yitwa Frank n'abasanzwe ari umukozi w'iperereza rya gisirikare JD nawe nyene kandi akabikorera cyane hamwe ku mupaka wa Gatumba aba kumusaga hegereye Gasekebuye ibujumbura mu ijambo rimwe bose ukari batatu basanzwe ari abagenzi bakoreshwa n'iperereza mu vyo kuba abaninformateri. Ku munsi wa gatanu rero igenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka imbere y'umutaga niho Frank yabwira umugenzi we Vincent ko yotwara imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Voxi kuyimukoreshereza mu Buyenzi akantu yari yapfuye kugira bace baja hamwe mu Gatumba. Vincent yaratwaye ya modoka ya Frank kuyikoresha aravayo acaja kumutora muhira baca bagirwa ko hamwe mu Gatumba. Inyuma y'umutaga Frank na Vincent baravuye mu Gatumba bari muri ya modoka Voxi berekeza ahari ubunywero mu Nyabugete aho bari bateguye guteramira. Bakiri mu nzira umwe mugenzi wabo Anisete yarahamagaye Frank kuri telefone amubwira ko yumvise ahantu hari idiri baje gufata ibitenge vya magendo. Muri uwo mwanya Frank yishuye Anisete ko ivyo atobijamwo abashefu biwe bamukurira mu kazi batabizi. Frank na Vincent barabananije gushika kuri bwa bunywero mu Nyabugete, ubunywero bushasha busanzwe bugeretse a etage. Baduze hejuru kuri etage kunywerayo, mu nyuma niho hacashika umwaniseti yaje muri ya modoka yiwe Voxi plaque FA 9379 aca asanga Frank na Vincent bariko baranywera na baratuma ko ico yihereza. Ariko haciye akanya gato hari telefone yaciye hamagara Aniseti abamuhamagaye bamusaba ko yo basanga hasi. Muri ako kanya Aniseti yasavye Vincent kumuherekeza yagize ati wewe ko uri umukomando berekeza hasi ndebe bano bantu banteye amakenga. Vyumvikana ko hasigaye hicaye Frank wenyene. Vincent na Aniseti basohotse ijisho ryabaye iryo ntibasubiye kubonekana ahubwo icagiye gutangaza nuko mu ijoro ryo umunsi nyene ya modoka ya Aniseti yagiye kubonekana yonyene hafi y'ikiyaga Tanganyika ku ruhande rwa Nyabugete Beach yuguririmo amatelefone y'abo bantu babiri urupfunguruzo rwayo ruri indani. Imodoka yarakuye muri ico kibanza n'abapolisi twagwa ku kirindiro c'abapolisi mu Kanyosha. Amasoko yacava mu banyagihugu begereye aho Nyabugete yemeza ko babonye abantu baje mu modoka double cabine yera baje gufata abo bandi bari muri Vox. Iyo modoka ikigenderiruka cyane, ibi turacabitoza ko cyane nkuko tuza kubigaruka ko gushika ubu ntawe uzirengero ry'abo bakozi b'iperereza babiri Vincent Nsengiyumva na Anisete Nsengiyumva. Nawe uziko bafatishijwe n'umwe mugenzi wabo Frank ubona ko atigeze atabaza naho wewe avuga ko yagiye kubaraba hasi arababura nkuko biri mu makuru yatohojwe. Sivyo gusa nkuko iyi nkuru uno munsi tugiye dekana none akakanya tugaruke ku matoza yakozwe hukuntu banyurujwe n'amakenga yerekana ko batoba abakiri bazima. Hari kandi n'amasanamu yabo yashizwe hanze bicaye muri ubwo bunywero kuri uwo munsi wa gatanu bacihereza ivyo bafata. Mu gihe abo batatu Vincent, Anisete na Frank bari muri ubwo bunywero nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro, Anisete yaramagaye kuri telefone n'abantu bamusaba kumusanga hasi aho yaciye asaba Vincent kumuherekeza kugira ngo arabe abo bantu. Muri uwo mwanya rero amatohoza yakozwe akerekana ko Anisete na Vincent bashitse hasi basanze umuntu w'umugabo utaramenyekana izina baca baratse ya modoka Vox ya Anisete berekeza ku kiyaga ca Tanganyika hafi cyane na Nyabugete Beach. Bashitse uwo mugabo hari ibintu yabahaye baca babishira muri ya modoka yabo. Ubwo nyene Vincent na Anisete be na wa mugabo baciye burira Vox nk'abaduze kugira basubire muri bwa bunywero, ariko bakivaho ku kiyaga haciye imodoka double cabine yeri itagira imparati imbere n'inyuma. Imanukana yiruka cyane ikiza nk'iyigomba kugonga ya Vox yariko iduga. Vox yaragerageje gukwepa icihagarara hakurya gato y'ibarabara, yarakwefye gato ibarabara. Muri iyo double cabine haciye avamwe abagabo batatu bambaye civile n'abapolisi bane bari inyuma baca bafata Vincent na Anisete bakura bya bintu muri Vox bavyinjiza muri double cabine. Muri ako kanya Vincent na Anisete baragerageje gukoma induru bavuga ngo baratwivye dutabare, ariko tuvuge ko atawe bariko bararira kuko baruhiye kwinjizwa muri ya double cabine. Igitangaje rero na wa mugabo wundi bari kumwe ntiyigeze akanguka, ahubwo nawe yaciye yuririra muri ya double cabine ikiva ngaho yiruka cyane. Ni mu gihe hari amakuru yerekana ko ya modoka ya Anisete yaciye igumaho ku kiyaga urufunguzo rwa rurindani n'amatelefone. Muti none yakubaho gute? Muri iryo joro ryo kuwa gatanu abapolisi bo mu Kanyosha baramenyeshejwe ivyo bihejeje kuberaho Nyabugete. Chef de poste Kanyosha Capitaine de Police Irankundiye Lazare yaciye ahashika n'abapolisi baca bayitwara ku kirindiro aho mu Kanyosha ari naho iri gushika no munsi.
muti none ni bande bikekwa muri rino nyuruzwa? Uwa mbere yikekwa ni Frank mu informateur w'iperereza rya gisirikare. Umwanya wa mbere yagumye hamagara telefone ya Vincent aho bari umuntu yitavye acamubwira ko azokwikegera kubona yitavye telefone atari rwiwe. Uwundi wa kabiri yikekwa cyane no witwa Regis amaze kuvuga ko kenshi mwishiramu kingo mu Burundi Freedom bamukanyosha ni informateur w'iperereza. Vincent Aniseti banyuruzwa yari yabonekanye kuri bwa bunwero bwa Nyabugete ari mu modoka Spacio ifise ibiyo bitabonerana yagumye umwanya muto. Bukiye kandi kwigenekerezo ya 23 Rusama uyu mwaka Regis yaragiye hamwe kuri poste Kanyosha ari kwipikipiki aribarisha kubaza ko Vincent Aniseti ariho bapfungiwe yishurwa ko atariho bapfungiwe. Avuye aho yaciye agenda hamwe mu bunwero Nyabugete ahamara umwanya muto na ya pikipiki. Ahavuye yoba yabwiye abagenzi we ko batokwitega gusubira kubona Vincent Aniseti nkuko vyagiye birashikirizwa. Nkuko amakuru yashoboye gutohozwa yemeza kandi ko Vincent Aniseti yahamagaye kuri telefone n'undi mugenzi we yitwa Nsengiyumva Norde batazira Robert nawe nyene asanzwe ari mu informateur w'iperereza yegereye cyane General de Brigade de Police Domitien niyo nkuru arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu mu bita Didier akaba ari nawe yateguye rino nyuruzwa nkuko tuza kubibona muri ino nkuru turiko turabashikiriza. Udandazwa rw'ibitoro vya Magendo ngo yoba ari nayo ntandaro y'inyuruzwa ry'aba bagabo. Hari inkuru yigeze gushigwa habona yerekana ko hari abainformateri bipereza bose bakora ku mupaka wa Gatumba urundi buhana n'igihugu ca Kongo. Muri bo Vincent niwe yarazwi cyane ko adandaza igitoro ca Magendo kiva muri Kongo ariko bagakorana na Frank Aniseti we nyene yahavuye atangura kudandaza ivyo bitoro ariko aca abikorora ibiciro abidandaza ku mafaranga makugereranije n'abandi ku buryo ari we yasohora cyane igitoro ba Frank bikababaza cyane. Ivyo byaratumye rero haduka icuka kibi hagati yabo. Hejuru y'ivyo kudandaza ibitoro barasanzwe bafata ibitoro vyinjiye mu Burundi bene vyo bakabaka ibiturire bagaheza bakagabura amafaranga avuyemwo. Imbarutso ya vyose rero mutini yihe intambara yose yunyutse kugenekerezo ya 19 Rusama uyu mwaka. Uwo munsi hari umugenzi wa Aniseti yamuhamagaye amubwira ko agira injiza igitora gikuye muri Kongo aca musaba ko yomucira inzira kugira ntigifatwe. Aniseti yaramwemereye ariko nawe aca mutega mugenzi we Frank kugira bari we amufata. Wa mugenzi wa Aniseti yaraje ashize yitwa Karuzizi yaciye afatwa na Frank nabo bandi barabimenya. Modoka basanze igitoro cha essence kinyegeje mu makinju amajana 830 bisigura ko cyose hamwe cangana n'amaritiri 1250 kuko ikinju kimwe gipima litiri imwe n'inusu. Aho ca gitoro na ya modoka vyaciye bifatwa. Aniseti wewe yagumye yerekana ko atarimwo mu bagifashe. Nyine imodoka baciye batangura kumusaba amafaranga barumvikanye gushika ku madolari y'abanyamerika 5,000 mu kuyariha yacishe kwa Aniseti nk'umugenzi wiwe atazi ko ariwe yamufatishije. Aho umwe yari yafashwe baramurekuye kuko bari bizeye ko amafaranga ari mu minwe ya Aniseti. Ariko rero Aniseti amaze kuyakira yaciye yigira aranyika yino bamwe mu bagenzi we harimo Frank yari yafashe ico gitoro. Aniseti amaze kunyikana ayo mafaranga aciye agoma yinyegeza ariko kubera bari bazi ko yumvikana cyane na Vincent baramutumye kugira amuhanuri. Aniseti yaraje arasaba imbabazi aca babwira ko amafaranga yakoresha aca abahamwo amafaranga y'amarundangana n'umiliyoni n'inusu. Kuva ico gihe baciye batangura gutegura ukuntu bo kwikiza Aniseti kumukura nk'uko biri mu mvugo zabo ngo kuko hari n'ayandi mafaranga atari make yoba yagumye abazuruma akayajya wenyene nk'uko amatohoza yabigaragaje. Muri uwo mugambi rero gukuramwa Aniseti umwe mu mugenzi we Robert na Frank baciye bategura ico twokwita iremetanya kugira bamufatishe. Bateguye inkobo bashira mu modoka iwe baca bandika n'urwete rurimo ivyo bita amabanga y'igihugu. Urwete ntiturashobora kururonka. Ivyo bamaze kubishira mu modoka ya Aniseti ntiyigeze abimenya. Mu nyuma barabimufatanye mu modoka niho vyo byarashikiye General de Brigade de Police Domitien nkuru baramubwira ko ariko aravyonga asora n'amabanga y'igihugu. Aho niho hacategurwa umugambi w'ukuntu Aniseti yokugwamwo. Ku munsi wa gatanu igenekerezo 22 Rusama uyu ruheshi muranongera Rusama uyu mwaka rero bategura vyose. Umunsi bari babwiye ko Vincent ari we yohenda Aniseti kubera ari we bumvikana cyane azamwe mu bunwero Minares Tobare kugira ngo basabane ikigongwe vyose bihere.
aho nyene niho bace bapanga Robert kaza guhamagara Aniseti kugira amubwire ko hari diri yubutse y'umuntu bofasha kunguruza umuzigo kugira abasororere. Wari umutego ukomeye kuri Aniseti, ariko ntigeze abimenya ko abo bari bicaranye Frank na Vincent bamaze gutegura ko mukuramwo. Igihe cy'isaha imwe z'ijoro niho Robert yacahamagara Aniseti amubwira ko yomusanga hasi. Aniseti amaze gukebwa yabwiye Vincent ko bojana. Amakuru dufise akemeza ko Vincent wewe yagiye azi ko bataza kumukora ko bafata Aniseti wenyene. Aniseti na Vincent bamaze gushika hasi baciye basanga Robert baca baragenda bamanuka ku kiyaga na ya modoka Vox. Ku kiyaga basanze umuntu w'umugabo tutaramenya afise ibintu acara bibaha babishira mu modoka. Ibi bintu twashoboye kumenya ko vyari bigizwe n'ibitenge bikeya be n'imivinyu, ariko vyari vyateguwe kugira ngo basamaza Aniseti bamwereke ko bagiye gukora idiri. Bamaze kubishira muri ya modoka ya Aniseti niho bagerageza kuduga basubira ku bunywero baca babona ya double cabine yera itagira imparati imanuka yihuta ikivamwe abagabo batatu bambaye civile bari bicaye indani be n'abapolisi bane bari bicaye inyuma. Muri ako kanya Vincent wewe yaragerageje kurwana gutera ikarate kuko asanzwe akina makarate ku gatazirano ka master, ariko vyamubanye ivy'ubusa kuko baruhiye kumwinjiza mu modoka. Amakuru twavuye turonka yemeza ko Vincent baciye bamujaniranya kuko yahavuye amena ibanga ukuntu Aniseti yanyurujwe n'ukuntu vyateguwe. Amasoko yacagira ati iyo Vincent aguma yicaranye na Frank hamwe mu bunywero ntiyari kunyuruzwa kuko wewe yari yakoreshejwe kugira ngo akwege canka ryosha Aniseti bikunde ashike muri ico kibanza. Muti none iyi modoka yakoreshejwe yo ni yahe? Double cabine twashoboye kumenya neza ko isanzwe ikoreshwa na General de Brigade de Police Domitien niyo nkuru. Muri ya nteguro yo gukuramwa Aniseti yo bari yaremereye ba Robert na Frank ko bo bitegura hama akazobaha imodoka n'abapolisi. Aya makuru yose ahari akemeza ko imodoka yashikiye rimwe na ba Frank kuri bwa bunywero bwa Nyabugeta ariko ikiguma inyegeje hafi yaho. Bisigura ko igihe Aniseti yashika mu bunywero abari muri double cabine bo bagumye bamubona. Aha tumenyeshe ko umunsi Robert wewe yaciye yinjira muri double cabine nkuko ataciye none kandi no munsi ari degemvya. Ikindi gitangaje nuko Frank nawe nyene yidegemvya kandi bigaragara ko ari muri no nteguro. Gushika aha rero amakenga ni menshi cyane ko aba bantu baba bakiri bazima. Turavye uburyo bafashwemo canke dufatiye ku makuru yatohojwe y'ukuntu irinyuruzwa ryateguwe. Tubandanya gusaba iperereza ry'u Burundi kwerekanaho ahari Vincent Nsengiyumva ndetse na Aniseti Nsengiyumva. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyina ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imibezo y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muza TV Imana bazegere mu kugozanya ivya misose muriko murakora.